amakenga mfise nk'uko abandi bagiye babivuga birashikiriza umushikiranganji bavuze yuko bakeneye kugira prevention ya malnutrition ariko amakenga mfise naya sirimo umugambi nk'uko abandi babivuze wabaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko tukagenda tubona abagiye bawusubiza inyuma harimo ibituma byinshi abakozi b'ibitaro hari aho wasanga bafashe ivyo bintu bakabishora tugasanga ntibigeze bakurikirana ashaka kumenya rero ingene mu ngingo muzobategekaniriza kuko nka Prevenite yarashowe cane kandi igashorwa n'abakozi b'ibitaro mutegekanya iki duhereye nko kuri tubaramure harageze igihe uza wumva mu miryango imwe imwe bakubitirwa kwibaruka biturutse n'ubukene makavuga ati udafise umwana ntashobora kuza kuronka iyo tubaramure ivyo bigatuma haba igwirana ryinshi ry'abantu ubwo hoho kuri uyo mugambi ntibishobora kumera nk'uko na cyane cyane ko hari imiryango imwe imwe usanga ifise ubukene ushobora kuvuga ati reka ahubwo nongere ko nk'abana batanu kugira ngo ndabe yuko no beneficia kuri iyo mfashanyo none mutegekanye iki kugira ngo mukinge ntihazohave haba imiryango imwe yikika mukiza mu kurondoka ku bwinshi murakoze iteka nanjye nagomba kubaza utubazo dutatu nabonye ku kibazo cya gatandatu kuri be yatwishe yuko leta igomba kweradika la malnutrition none turiko turaraba muri dufatiye akarabo kuri izi ntara bamaze kuduha kandi n'uburyo bamaze kubona yuko buzokora muri izo ntara twokwizera yuko muri ico kiringo baduhaye yuko malnutrition tazosubira kuzumva muri izo ntara ni ikibazo gifatiye kuri izi ntara umugambi uzorangurirwamo nagomba mbaze cyane cyane yuko turavye izi ntara ni intara zisanzwe zimbuka uretse nk'intara ya Kirundo ikunda guteramo ubuzuba none ubwo dufatiye ku gihugu cy'u Burundi hararimwa ibifungurwa bikwiye by'ubwoko bwose byaba ndemamubiri sanganyangaburo ntanganguvu nibaze rero yuko ahubwo hoba habura ihimirizwa rike ku bijyanye no kwigisha imiryango ingene bofungurira ibibondo. Ibanki y'isi yose iriteguye guha imfashanyo igihugu cy'u Burundi. Imfashanyo rero izosahiriza abana basanzwe bafungura nabi. Muganga Tade Ndikumana umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida yari yazaniye abashingamateka ico kibazo cy'iyo mfashanyo kugira ngo bayitore. Aha rero yaramakenga n'ibibazo by'abashingamateka ku bijanye n'iyo mfashanyo. Muganga Tade Ndikumana yahavuye abaha inyishu. Kugira ngo ntange umuco zijya ntara kuko harimo ibisata bibiri ivyo tuzogura biciye muri FINWAP na UNICEF bifasha igihugu cyose zijya ntara gusa nibajya bamama rimwe bazosansibiriza mugabo ibizogurwa yaba bijya bituma abantu batabyara intahekana bizoza muri circuit normal bizoja mu ntara zose izi ntara rero benshi baravuga bati zirimbuka nivyo Initeka ya natere iravuga ati mu Burundi mu bisanzwe tuba turaraba umwimbu uriho mugige ukoreshwa ikindi kibazo yabivuze umushinga amateka mu Cibitoke ati turabibona ko intara zimbo zimbuka mugabo kugira uzobwire umuntu w'imbo kurya ibiharage zoruha mugabo nibyo birimo vitamine nyinshi rero kenshi bashobora gusanga hariho novuga ingene ingo mu Burundi zubatse umuntu yo kwimvira ati mbega none tuko turaraba igihugu cyose harimo ibitoki na karoje ntanze cyose biriho ubiraba kujisho mugaje ugiye kuraba insina zibisahira zingana gute waje nashobora kuba ndi mugabo hanyuma hagenda nkagurisha ibitoki biri mu mirima ati nikiyere ndafise igitoki kiri mu gusha
ugasanga naho kihari umumama n'abana barayibusa birashika muga bihari kuraba rero twohindura ingendo gute. Iki rero ni igikorwa gisaba ubushikiranganje bwose. Twebwe umugambi ahanini mu bushikiranganje twe turaba ingwara ziturutse ku gufungura nabi. Tubabonye rero mu mavuriro turavuga tuti none aba bana canja kuri ya ma definition ni umwana tubona ariko aratibiro afise imyaka 1 n'igice imyaka 2 ukajya baje ku rucanco turabona croissance pondérale y'umwana tuti umwana ariko agira karutare baba mama ari myererero baca badufasha ubona barafise utuntu tutuzana bagendana umwana haje uko amara amezi hariho ibipimo turabira ati uyu mwana nyabuna turabona yuko afise ikibazo baca bamurungika ku ivuriro bakaca ari mata bamuha ari les intrants nutritionnels bakazimuha bataha. Iyo rero niyo malnutrition aiguë modérée ntabaraza kwa muganga ari hagati mu gihugu mu kibano mugabo turafise ibikoresho bo twarabibigishije barabira bati uyu mwana twamuka ku ivuriro baca bakorija iyo malnutrition aiguë modérée ukuvuga ari kaja muri malnutrition aiguë sévère nayo ukuvuga ko aza kwa muganga yakamya amaraso yagize iki tukamupima tukabona tuti urere nacaguma muri ya centre hariho centre nutritionnel bujya ku mavuriro kare hari haki ubutwarashye mu mavuriro yose ya leta mato n'ibitaro tugiye baca bangumizaho nk'indwi imwe zibiri bamuha amata hanyuma agasubirana agataha. Chronique rero nayo kenshi nimvukanwa no kuvuga biva gute biva ku mwana ku muvyeyi bungenza umwana basanga arabuze ikirundi bava bingora no vuga nk'ama vitamine A B C D atuma ugukura kwiwe n'ubumenyi bigenda bifise rutara sinzi ko umuntu ahora neza. Ico gihe rero tuba twasamaye gute gukurikirana umuvyeyi yibungenze mbega ama vitamine yose yarayaronse kugira ngo umwana azovuke ameze neza azocakura neza. Naho rero kenshi bitandukanye rero kwimbura umwimbu kwiye kuko disette na malnutrition ntibisa igihugu ashobora kwimbura byinshi muga tukabifungura ukutariko novuga yuko ariyo situation twe turi nico gituma tugize umugambi tuvuga tuti kugira ngo inzego zikorane niyo haje rya secretariat ukuvuga yoyo irimo ministere zose tugasanga nayo nyene ko harageze kuza umugambi wasana wari mu biro bya deuxième vice présidence siko ntivyagenze neza tutireka rero niyo secretariat imanuke mu ntara abajeje intwaro ngaho bari no mu makomine n'abajeje mu magara y'abantu bazoba bari bakorane n'abajejwe uburimyi n'ubworozi babirabira hafi bizotuma mbere nabijya byahora bica mu mbavu bidasubira kuhaca kuko benshi twarabafata mugabo wasanga byagoranye. Hariho ikibazo cerekeye ikiringo nivyo twaranditse ikete tubisaba kuko sitwe turitanga muri Banki Mondiale byatevye gute imbere ya signature haraca umwanya hari ibindi bisabwa dukora hanyuma twarabikoze tubona umwaka ugiye kurangira hanyuma turavyandikira ministre wa finance ko niwe aserukira leta imbere ya Banki Mondiale araheza arabandikira ikete kandi n'ubu bari hino baravyemeye. Ico twakoze nuko tubandanya biciye muri coordination ya SAN ko hariho umusekreteri abikora ubu barahejeje ibisabwa byose kugira ngo ratification ibaye dekesema ya mbere iciba nta ngorane na zimwe ziriho ngaho. Baba bajije rero bati mbega rarwasira sécurité alimentaire nishuye ego kuko nasanze abanyakwa bashinga amateka bo mu mugwi wamaho baravyumviye ko rero ati mbega none habuze iki mwatevye gute. Sécurité alimentaire ni ikintu kinini mugabo nakaryo keza kugira irya secretariat isanzwe ihari kandi ifise mu vyijejwe na sécurité alimentaire kuko ihuza ubushikiranje bw'intwaro hagati mu gihugu uburimyi n'ubworozi no gufashanya bw'amagara y'abantu igikorereko. Rero twebwe iyaba ibi bihari abaramarana kuko twe tubona malnutrition mu bitaro no mu mavuriro tukakoreja malnutrition bagarutse n'ubundi turabakira rero tuzezwa gukorana
ikintu ciza rero nibaza yuko ari akaryo keza kubijya secretariat kanatsinda ko muri umugambi ronse uburyo icambere bwo kudecentraliza iyo secretariat kugira ngo yegere abenegihugu baje bajeje intwaro bitorewe bagira uruhara hanyuma n'iri tegeko ribonetse byo bavyiza iraryo ryoza mbere rifasha kugira ngo turabe ibyo turima ingene bishogwa mbega bigega birahari birimo iki kugira ngo dutiganze kazoza no kwigisha rero umugambi rero hanini twebwe zijya ntara naho zimbuka cyane twarabonye yuko harimo ikibazo rero muti mbega ibiharuro byovyo byaje gute ibiharuro tubikura muri enquête démographique de santé EDS ni ikigwa gikorwa ku myaka 3 iheze na ISTEB iyo rero ISTEB ikoze ico cigwa kikamara kwemezwa kuko iri muri ministère ya finance twe iba document de planification iyo dukorera ko kugira ngo tuvuge tuti aha naha twokora iki nkuko ibinyene babikoreye ko muri agriculture kuko imigambi irunganirana hari indi migambi ya FIDE muri agriculture bagenda baraba bati sectoriel we muri ministère wokora ibi we mujeje kugiza umwimbu wokora ibi hanyuma secretariat yo hejuru ikacivuga iti reka rero tubirabire hamwe mwese umwe wese icajeje rero si umugambi wonyene hari yindi mugabo utashobora kuba jewe ndayizana hano mugabo ifasha nikinere kuri izo ntara hari n'imigambi ya UNICEF Union Européenne nabo nyene bafasha mu zindi ntara kugira ngo sensibilisation zo mu gihugu cyose mu gizi ntara twavuze nizo ziragwa no mugambi ushikiwe n'igiga cy'isi yose mugabo izindi ntara hari n'imigambi isanzwe iziraba mu byerekeye kwigisha abenegihugu hamwe no kurunduka kuruge kibazo rero kindi gikomeye ati mbega none uzohera inzara yahetse hajewe nibaza yuko ikibazo cyaba kingura ku ishuri mugabe ico nababwira coco turavye haro dufise turavye abana bafise ingorane zo gufungurana bafise ibimenyetso bije vuba baragabanutse ko turabifise nukuvuga muri centre nutritionnel turavye abana twahorana ubu muri amezi 6 byaragabanutse nukuvuga yuko wa mwimbo wagize akamaro ivyo twifuza cyo gituma twashimikiye kuba mama naco ndakigaruka ati mbega none abagabo muremesha kiyago harimo abagabo mugabo kenshi turiko turaraba kubera ibintu byo kwitanga aba mama bazi imbere rero uyu mugwi harimo abamesha kiyago n'abatarimo mu bisanzwe aba mama bimboneza twe twavuze tuti reka tubashigikire twabikoresho bigisha gukinjika bijya nyene twirimira kandi baba barimo ico badusavye abo bati none tweho turafasha n'ivyo ntaco twofashwa uri umugambi rero hariho nabo nyene iyo batanze amaraporo tukana ko atabana bakiri mu mihana baza bacerewe turavuga tuti ko batanze raporo ko mufise aka association reka dufatiye ku maraporo tubashire kuri konti amahera namwe mbandanye mwiteza imbere ubisanzwe n'umugambi wagutse kandi irunganirana iyi projet yo yonyene nuko hari abasanzwe bafasha igihugu bashigikira igihugu mugabo bidaca muri ratification iyo mfashanyo rero abashinga amateka bahavuye bemera ko izinjira mu gihugu cy'u Burundi bose uko bangana no kuvuga 100%. Murakoze izina rero ya biro amateka izina y'amateka y'icyo Burundi batwemereye yuko nungariye turongerwe banki yose ujanye n'umugambi mwiza yemeje